Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo cy'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo gazuye imitima yanyu. Ndabifuriza amagara meza n'umugabane w'abana b'ibwami. Ndabifuriza ubuntu bwa Kristo Yesu, ndabifuriza umunezero. Umva, ndabashimiye mwe muramukurikira ibiganiro byacu, ukaba ari bwa mbere ukurikiranye ibiganiro, ukore subscribe. Yesu aguhezagire. Ikindi mu buzima bwawe uzimenyereze kubaho mbere yuko ubikonekta n'ibindi bintu byose. Ikonekta n'ijambo ry'Imana, ikonekta n'iz'ubwami, ikonekta n'Imana. Yesu aguhezagire. Umva ijambo ry'uyu munsi, dusome muri Zaburi ya 51 umurongo wa 10. Ndashaka mbabwire rino jambo ryakoze ku mutima waje. Isengesho Dawudi yasenze Natani umuhanuzi amaze kumugendera inama. Dawudi amaze gucumura arasaba Imana imbabazi. Muri Zaburi ni Zaburi yo kurasaba imbabazi. Ageze kuri uyu murongo wa 10 numvise no basangise aravuga ngo Mana undemere mu mutima utunganye, unsubize mu mutima uhamye. Mana undemere mu mutima utunganye. Reka ndakwifurisha kubaho ufite umutima utunganye Imana, kubaho umutima wawe urimo Imana, urimo amazaburi, urimo indirimbo, urimo amashimwe. Urinde umutima wawe kuwugaburira ibinyoma bya Satani. Urinde umutima wawe kuwushiramwo amavirisi. Hari abantu benshi birinda ishano cyangwa isumu, ukirinda. Hariho bintu ngo abantu batanga amasomo, birashoboka Imana izo bakurinde mu buzima bwawe, ariko kandi hari irindi shano, hari irindi sumu umuntu ashobora kwiha wenyine. Iyo uragaburira umutima wawe ibintu bipfuye, ni sumu mbi cyane, ni shano ribi gose. Iyo uragaburira umutima wawe amanegatife, ibidakunda, umubabaro wose, ijambo ryose bakubwiye urarishize mu mutima wawe, uraritereyemo amajambo atariyo. Imenyereze kugaburira umutima mu bintu bizima. Dawudi yavuze ngo ndembere mu mutima utunganye. Imana iguha umutima utunganye, umutima utarimo abantu, umutima utuzuye inzigo. Ndakushifuriza rino jambo, Mana undembere mu mutima utunganye. Sengana nanje rino sengesho kuri uyu munsi, sengana nanje, bwira Imana ngikuremera umutima utunganye. Haleluya. Ezekiel yaranditse 36 umurongo wa 26 haravuga ngo kandi nzobaha umutima musha. Bwira Imana iguha umutima musha, mbasheme nke musha. Nzokura umutima ukomandaye nkibuye mu mibiri yanyu, mbaye umutima woroshe nk'inyama. Umutima ukomandaye, hari igihe umuntu agira umutima ukomandaye bagusaba imbabazi ukanga kubabarira. Umva, kubabarira ni inyungu zawe, kubabarira ni inyungu zawe kuruta uriya muntu wakoze uri kuri gusaba imbabazi. Kubabarira ni inyungu zawe. Reka gutura n'umutima wuzuye ishavu, wuzuye inzigo. Urumva ugenda umwanya wose warashaje hataragera kubera umutima wuzuye umubabaro. Ezekiel yaravuze ngo nkure umutima ukomandaye nk'amabuye, umutima utababarira, umutima wuzuye inzigo, umutima wuzuye isharu, umutima wuzuye uburyari. Imana igukure mu uyu mutima, iguha umutima woroshe nk'inyama. Haleluya. Mana kandi nzobaha umutima musha, bashiremo impe musha. Nzokura umutima ukomandaye nkibuye mu mibiri yanyu, baye umutima woroshe nk'inyama. Uyu munsi banone dusengane nawe, bwira Imana ikuremera umutima woroshe nk'inyama, umutima ubabarira, umutima wuzuye Imana. Mu gitabo cya Yeremiya 24 umurongo w'7 aravuga ngo kandi nzobaha umutima wo kumenya yuko nduhoraho. Umutima wawe uwo umutima wo kumenya Imana, kandi nzobaha umutima wo kumenya uhoraho. Haleluya. Bazoba abantu banje nanjye nzoba Imana yabo, kuko bazongarukana ko umutima wabo wose. Nzoba Imana yabo nabo bazoba abantu banje, kuko bazongarukana ko n'umutima wabo wose. Ndakwifurije gutunga umutima uri mu Imana. Ndakwifurije gutunga umutima uri mu Imana. Imana ikukure mu mutima uri mu buryarya n'ubwibone n'ubupfu bwose. Imana ikurinde uyu mutima. Imana iguha umutima mwiza, umutima wuzuye umunezero, umutima wuzuye amashimwe. Haleluya. Ndakwifurije uyu mutima mukunzi wanje. Haleluya. Salomo yaranditse ijambo mu migani ya 12 umurongo wa 25. Yaravuze ngo amaganya yo mu mutima y'umuntu agutera kwicurikira. Amaganya yo mu mutima azagutera kwicurikira. Imana ikurinde umutima wuzuye amaganya. Umutima wuzuye amaganya, amaganya yo mu mutima izigutera kwicurikira. Ariko ijambo ryiza ryawunezereza. Ndakwifurije ku mutima wawe umva amajambo meza. Bene data, birashoboka yuko umuntu ashobora kukubwira nabi, iryo jambo ntushire mu mutima. Birashoboka. Barashobora kugutuka,
urashobora Bibiliya mu gitabo cy'imigani aravuga ngo uwirengagiza icyo yacumuye ko n'umunyabwenge. Reka ko umuntu wese akubwiye ijambo ribi ushira mu mutima, uguma umedita ku binyoma bakubwiye n'umwaka waheze uri mu maki, ugushaka kuruhisha uwo mutima, ushaka kugwara n'ingwara zisanzwe. Menyereza umutima wawe ibintu bizima. Amaganye mu mutima azagira gute? Azawumisha, awutera kwicurikira. Igice cya 15 umurongo wa 12 na gatatu mu migani aravuga gute? Aravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Urifuza ku maso wawe amanezerewe, ibiva mu mutima, biviriye ibwina mu mutima. Ariko umubabaro wo mu mutima usabye mushaha, uzawumisha amagufwa. Umubabaro wo mu mutima uzawumisha amagufwa. Imana ikurinda umubabaro, Imana ikurinda umubabaro. Urababaye, ndagusengera Imana igukure mu mubabaro, Imana igukure mu cyo kigandaro. Hari abantu bagenda n'ibigandaro mu mitima yabo, Imana ikure mu cyo kigandaro. Urazi ko hariho abantu benshi batewe n'indwara zitandukanye za diabete, AVC kubera umubabaro. Ubabara umwanya wose wigaburira ibintu bipfuye. Umva, imenyereza bwa buri mutima wawe munezero. Imenyereza. Tumbwire ngo turi mu isi mu bibazo. Birashoboka kunezerwa mu isi. Birashoboka ko tushobora kubaho tunezerewe. Mu gitabo cy'Abafilipi aravuga ngo mwame munezerwa mu mwami. Nungiye kwivuga ngo munezerwe. Igice cya 3 umurongo wa mbere akavuga ngo kubandikira ibyo ndikundambira. Kubandikira gute? Kubandikira ngo bamabe yanezerewe. Ndikundambira. Umunezero n'umugabane wawe. Igihe cya 17 mu migani umurongo 22 haravuga ngo umutima unezerewe n'umuti ukiza. Umutima unezerewe n'umuti ukiza. Hari igihe ubabara ukaja kurondera imiti, ukaja kurondera nezerwa. Umutima unezerewe n'umuti ukiza. Ariko umutima usavye wumisha amagufwa. Haleluya. Hari ibintu ugomba kwirinda. Reka mbabwire ibintu migaye ugomba kwirinda gushira mu mutima wawe. Rinda umubabaro umutima wawe. Rinda umubabaro umutima wawe. Rinda ushiraho karimbi urinda umubabaro umutima wawe. Icya kabiri, umubabaro uje kure y'ubuzima bwawe. Rinda amaganya, rinda amajambo ya negative ku buzima bwawe. Amaganya, turapfuye, turagowe, nta kiriko kiragenda, turagwe. Rinda umutima wawe y'amajambo y'amaganya. Haleluya. Rinda kuguma wiyumvira kahise katagenze neza. Hari igihe abantu baguma biyumvira ngo byari kugenda gutya, iyo nza kugira gutya ntibyagenze ko. None ubusube kandi kusubira inyuma gute? Rinda kuba wiyumvira bitaragenze neza muri kahise. Raba biri imbere. Haleluya. Umva. Raba biri imbere. Menyereza umutima wawe ibintu bikurikira. Menyereza kwa umutima wawe ko munezerewe. Menyereza umutima wawe kuvuga amajambo ari positive. Menyereza ubuzima bwawe ibintu biri positive. Nugenda n'abantu kumva ko aravuga ibintu bitari byo, bahunge. Menyereza umutima wawe ijambo ry'Imana. Menyereza bwa buri mutima wawe byanditswe. Haleluya. Haleluya. Menyereza ibintu biri positive ubuzima bwawe. Handi ndimo nkunda cyane yanditse mu gitabo cya Kantike ya 38. Hari igitero kivuga ngo umurika hatabona aho inzigo yimye. Umva umutima ukangutse uzinutswe icyaha. Umutima uri mu icyaha urabishe. Umva umutima uzinutswe icyaha. Muri imbyara hishuriwe. Umva umutima uzinutswe icyaha. Igitero kivuga ngo mvugutira kandi uncure. Hariho kuvugutirwa no gucugwa. Haleluya. Ingamba zivemwo, ubucavu bumbemwo. Umpindure icuma cyawe uhora unkoresha. Umpindure mwami icuma cyawe uhora unkoresha. Umva, ndakwifurije gutunga umutima unezerewe. Dawudi yavuze ngo ndemera umutima musha. Ndemera Mana we, undemera umutima musha. Umutima utunganiye. Ezekeri yavuze ngo nkuru umutima w'amabuye muri jewe. Nkuru umutima w'amabuye. Umva umutima woroshe nk'inyama. Umutima ubabarira. Umutima wiyumvira ibyiza ku bandi. Umutima mwiza. Uyu mutima yobuye Salomo yanditse ngo umutima unezerewe n'umutukiza. Uyu ni wo mutima ndakwifurije. Umutima unezerewe. Umutima wuzuye amapositive. Umutima wuzuye Imana. Umutima wuzuye amazaburi. Umutima wuzuye ijambo. Umutima wuzuye amashimwe. Ni wo mutima ndakwifurije mukuru uyu munsi udasanzwe. Reka ngusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye ko waduhaye ijambo ryawe. Ndasengeye umuntu wese ubabaye. Umuntu wese ufite umutima ubabaye. Ndadekraye ngo uyu ni umunsi wiwe w'umunezero. Haleluya. Umuntu afise umutima ubabaye. Ndadekraye ngo uyu ni umunsi wiwe w'umunezero. Uyu ni umunsi wiwe w'amashimwe.
haleluya. Abarwaye bari muri twebwe ariko baranumviriza, ndasenze mu kiganza cyawe cyiza kibakize mu izina rya Yesu. Uduha umutima musha, umutima uzeretswe icyaha, umvugutire kandi ucure, haleluya. Umutima unezerewe n'umutukiza, uyu niwo mutima twifuza kubana nawo. Ndadekaraye, ndaprofetije yuko umutima unezerewe niwo mutima wanje, haleluya. Uyu muntu ariko aranumviriza agomba gutunga umutima unezerewe. Urakoze cyane, nshobora kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.